umukobwa dukunda nawe habakeneye kubona gusa ndi hit ivyuko ivyamahera kandi kirafise amahera we urumva nico kintamwe je sino gitaho go rusexo go electromechanique guys je kuvyukuri go rusexo narugiyemo bivanye n'abana twahuriye muri Inter umunsi wa mbere nza muri Inter n'abantu bose naguma numva ngo je nkeneye kwiga urumva rero akajambo cyamvuga muri primaire yari iri mputuntu dutesa nyene tudu histoire cyane baze ko ari ibintu vy'ama histoire ngiyemo umunsi wa mbere ngiye hajya wa kabiri wa gatatu nza mbona abantu muri atelier muri garage cyangwa atenda bira ya section aje kwiga so kuvyukuri je hamwe harige n'abantu bambona bakavuga ko kiga kidogo casaze je nshobora kuba ndiko ndagenda nkaguma nidoga bivanye n'ibintu nagenda abona ivyuko urumva ukuntu nguma nidoga nuko nguma create ibintu vy'ama content ugasanga nafasha aga telefone ngiye kuri enregistrer audio ngaca mvugira nki content ngaho kuburyo ndayibagiye nkaca nja ku telefone nkayumva nkaca ndayikira ivyuko. Okay, bonjour la famille. Hari abahungu bagira abo babita bagizi nanje nkaba nifuza yuko no bumugizi none babigenza gute kugira bagire baba bagizi basi mubimfashe muri commentaire munyereke nanje ngene nogira kugira mbumugizi sindagira nkene kugira mbumugizi. Salut tout le monde, muraho murakomeye, j'espère que mumeze neza, muguwe neza, mushima Imana ko natwe dushima Imana muri BI. Ni Gloria Munezero kuri micro, nkaba ndi muri studio, nkaba mbandanye ndabifuriza umwaka mwiza, abashobora kuba baravye kino kiganiro bwa mbere turacari muri janvier. Ushobora kuba ari rya mbere uravye ibiganiro turiko turakora, ushobora kuba utari bwabibone, ushobora kuba ari rya mbere uravye ibiganiro vyacu, ikaze kuri BI TV rero kandi uzugira umwaka mwiza, umwaka wo kuroranirwa ivyo byose bize bigende neza. Hama ndimwe n'umutumire murabise ko nta nawe nigera nicara ngandi je nyene namumva afise umuntu tugira tuganire. Ego ni Kiyeboyebo araza kutubwira impamvu yitwa Kiyeboyebo mugabo arafise amazina yiwe y'ukuri ni ryambere tumwakiye kuri micro zacu nashaka ndamuhikaze abandenze yidondore abariko baratwumviriza hama dushaka kuganira. Okay, so I greet ladies and gentlemen, hama is Mr. Kiyeb ari Kiyeboyebo classic garçon romantique de parole no musinkaba nashyize muri BI TV ni ibintu by'amateka ni ibintu bimeze bien nakiriwe n'umuntu ameze fresh ni cyana cha BJ vraiment ararenze kudi none iyo ni comedy wajeje kugira cyangwa ni si comedy urumva ni kwipresenta nyene bane kwipresenta ego shaka kumenya Gaye bon amazina yawe kwanza je ndakuzi kuri Gael ndakuzi kuri Kiyeboyebo mugabo ndashaka kumenya amazina yawe ya vrai yose witwanda. Ku mazina nje y'ukuri nitwa Irakoze Gael ayo niyo mazina nahawe n'abavyeyi hamwe n'ababanyi babigiye. Ego hama ikirundi igikirundi ni Irakoze Irakoze okay Irakoze Gael n'umwana bon n'umuhungu atakuze cyane akiri umuyabaga ngira niko no bivuga akiri muto hari impamvu nakutumye kugira ngo ushobore kuza ngo twicarane ngaho no muzi dushobora kuganira ariko avant yuko dushobora kuganira kuri ivyo byatumye ndagutumira Gael ninde mubwana bwiwe ntiyarameze gute no buracari muto mugabo kero kiri muto ya cyane uriga ukora iki uri muri iki. So Gael n'agahungu k'akarundi hama Gael n'umunyeshuri ndacari gipeti sana ndacari mu ishuri urumva Gael akiri umwana yarafise inzobe ariko akuze ukuntu yagiye agenda afata tutufuta to kwiyambiza mu nyuma arakena biranka cansura ku gapo kanje kubwira buri kandi ko afutse uri inzobe nabuse ndinzo urumva gusa biga vy'amavuta vyaranonyo uvuka he urasaba abavyeyi uvuka mu muryango w'abana banga gusa Gael n'umuntu afise abavyeyi bose ariko muri no mwanya nkasigaranye umuvyeyi umwe mperuka kubura papa muri 2023 so nshaka kuvuga yuko tuvukanye wacu turi abana batanu hama nkaba mvuka mu Kinama mu gisagara ca Bujumbura ni mu gisagara ni BJ na Kidumu. Ego wagiye muri concert ya Kidumu nasana nagiye gusa vyahabaye vraiment sinabishimye byagenze gute bavuye banyivye 10000 bande bakwiyivye abafana afise abafana b'abandi Kidumu afise abafana b'abandi ndavyibaza ko ukuntu bande 10000 yanje n'ubu vraiment byarambabaje muri concert kuri afana yakararirimba indirimbo ndasha hanyuma baragusofye yabaransofye
pole sana Okay. wihangane. Okay, Guy, wambwiye ko ufise abavyeyi, urafise, warakuze, uriga, uracari mu ishuri cyangwa uri so ndacari mu ishuri ndacaba ku bavyeyi vraiment ndacari agapeti sana no mfungura home ego. Okay, naco rero tutwicaye ngaho kugira tuganire kuri Kiyeboyebo. Kiyeboyebo nawe ninde? Hanyuma tudabora avant kumbwira Kiyeboyebo ninde, kubera iryo zina ko kiwahisemo kwitwa Kiyeboyebo? So icatumye nyita Kiyeboyebo, ibintu vy'amafilme nabitanguye nkifise nk'imyaka mu makenza. Urumva rero hari ukudiri nakunda kuja mu repetition tuko turakinana n'abantu, ukacusanga nk'umuntu turi muri pratique turiko turarepeta ibintu, ukacusanga aranteye ishavu nkaca ndamutuka Kiyeboyebo. Rero abantu bose urumva naguma ndabatuka Kiyeboyebo. Urumva abantu bose twahura mu bintu vy'amafilme baca bafata iryo zina Kiyeboyebo. Urumva ngiye mu bintu vy'amafilme ego, urumva ibindi bitusi vyose nabuze. turiko turatukana muri filime nasanga ndakwise Kiyeboyebo. Rero abantu bose ashafata iryo Kiyeboyebo, nanje mvuga ati ubu ngene abantu bose bazi mu bintu vy'amafilme yuko nitwa Kiyeboyebo, reka nanje nite kwita Kiyeboyebo, kandi ebana vyarangiye sana. Okay, uri kuravuga ko wakinya amafilme canke umaze kuba uri kurakina amafilme, wabitanguye kuva kera, umaze gukina amafilme yahe muyobazwe mu Burundi cyangwa ukina amafilme yo ngaha ufise abantu baba étranger mukinana bimeze gute? Watanguye gukina ryari, byavuye he, ninde yakutwaye mu mafilme bwa mbere canke wamenye ryari ko ufise iyo mpano yo gukina filme? So je umuntu yantwaye mu bintu vyo gukina kugira participe mu bintu vy'amarezo social n'umugenzi wanje. So umugenzi wanje urumva nawe nyene yarabisanzwemo, rero bivanye n'ukuntu twagendana kenshi acambwira ati peti nje ndavye ukuntu umeze, ukuntu yaga mu bantu, vraiment umengo urafise impano y'ibintu nk'ivyo, ashobora kunkukira abandi tukaja mu bintu nk'ibi. Rero ndamukurikiye ncanja hajya, urumva umunsi wa mbere ngiye nawe mfise ibintu vy'amasoni, ariko ukuntu nagenda nimenyereza impano yanje bacatangura kuyibona, bacavuga ati uyu mwana ifoke tumushire kuri terrain turaba ukuntu yokora. So sinatanguranye n'ibintu vy'amafilme, natanguranye n'utuntu tudushoot video. So narakoze mwe bite. Hari cyari wasinya kingahe? Hari 2019. Wari usinyaka? Nafise 16 ans. Okay, so hari 2019 canangura gupatikana Facebook. Urumva Facebook niyo natangure gukorana nayo. So ikete video ndavyibaza bamwe barayizi kuko mfise ibikorwa vyarari amahit, mfise ama video ashika hafi nka 6 ari mu ma 600k 500k de views. Urumva vyarabwe n'abantu benshi. Kubera kinene wabivuyemo ndimo kubera ko warahagaritse gukorana nabo onye ico poromo mugaza ukaba atari bo mukiriko murakorana mu gihe niba muri 2019 mwarakora mukarabwa n'ico gihe abantu bari bwakoresha réseaux sociaux nkuko bazikoresha ubu muri iki gihe turiko turavugana vyapfiriye he? So aho shobora kuvuga ahantu vyapfiriye ni hahandi abakobwa baragoye sana. Nibaze ko n'abarundi barabiza abakobwa n'abantu baba barubara. Urumva abakobwa n'abantu mushobora gukorana no munsi mupostinze ikintu akaronka commentaire mbi abagiye. Rero hari ukuntu twakora bashize igikorwa ciwe aronse commentaire mbi yacagenda, ukacusanga abakobwa twakora. Urumva kuko ndavye no mu president yaradutwaye kweri vraiment sintobeshe. Numva nawe nyene team yiwe yarashaka gusaba abakobwa, numva abakobwa babuze nitwakora. Rero urumva aho kenshi shobora kuvuga ko vyafiriye ku bakobwa, yarabuze abakobwa. Ni vyuko kimya uko yabura abakobwa nuko natwe twabura gukora. Uko nuko hacashika igihe nawe nyene acara bivamwe afata decision yo kwigira Dubai, bica bihombera ngaho. Après yuko umaze gukorana nabo bigahomba, ukaba wari umaze gukora ukabona impano, wacuja gukorera mu biki? So après yuko nkorana nabo ncambona yuko ivyabo biheze. So nacebona yuko nobanza kwanza nkafata akanya nkaja ahantu hamwe nkapowa nkarekana navyo, kuko hajya ikintu gihomvye tukigahomba kandi ubona yuko warugeze kure, tegeza kwanza gucufata umwanya kwanza ukiyumvira icyatumye ibyo bintu bihomba, ku buryo n'umusi uzobisubiramwo ntibizohombe. Canje ahantu hamwe ndicara ndiyumvira, cambona yuko burya iyo umuntu uri kurakora ukaguma wizera umuntu mu gihe nawe ushaka kwerekana iyo mpano yawe, ukaguma wizera ngo nakani niwazotuma impano yanje bayibona, vraiment ayo ni nk'amakosa. Umuntu utegeza kwanza kuvuga ati je ndafise impano, ntegeza kumenya ingene nkora impano yanje bayibone. Uravyumva? Namaze ikiringo c'imyaka nk'ibiri ntariko ndakora, gusa umunsi nagaruse abantu ubu ni bien. Yanagaruse no muri rudasanzwe.
ubu ndabishima kabisa. Donc waragize recul urava muri ivyo bintu uragenda uriga uraraba waragize formation muri ivyo bintu vyerekeranye no gukina iyo minsi wagize pause canke waciye uja mu biki mu bisanzwe? So umunsi nagize pause icambere ikintu kwanza nagize pause urumva nagize pause kugira nige ukuntu abandi bashobora kuba babayeho muri ibi bintu. So no kuvuga abandi banyene bageze kure cyantangura gukurikirana amafilme cyane cyane y'abarundi kugira amenye ukuntu bakina canke ukuntu bakria nk'ibintu. So ngenda fata nk'abapetinye b'abakomedie bo nga mu Burundi ndaba ukuntu bakora ivyuko kimya ngenda nkuramo utuntu duke ngenda nibrancha no ku bantu bagize bakuze ivyuko duhura ndababwira ati kugira ibintu bigende fresh vyogenda uku ya kubyo vraiment nanje umunsi ndabigaruse ngo narabishimiye sana. Ya vyaranyerese ko formation yanje yagenze fresh urumva narasuzumye fresh ivyuko. Okay. Upo mama ukorera cyane kuri TikTok. Kuko wahisemo gukorera kuri TikTok. Bonjour la famille. Juste kubamenyesha yuko abana naravye mu kabati cyasanga papa yaguze pain coupe. Kugira mukatu kase kaske tugira tufungure mu gatondo avec blue blend bleba. So icatumye mpitamo TikTok ndavyibuka. So ubwa mbere nafashe decision yo gukorana na Facebook. So Facebook narayigiye ko ndapambanuka ko kose ariko ndabona wapi. So TikTok ndayigiye ko vraiment nakoze nk'ama video ashika nka 3 nararonka tuvuga ati nk'ibintu basi nari nshaka ko hagiye upostinze ikintu hari ama views ushaka ushikeko. So namaze nk'ama video nka 5 6 7 8 biranka kabisa. Gusa ncamfata rero creation camvuga ati reka ndondere brand abantu bomenya ko nanje ndabe yuko basi yo brand yanje yogira iki yovamo. So mfashe brand urumva narakoze iyo video ya brand jusqu'à maintenant iyo video nshaka kuvuga ko nifise n'ama views menshi. Iyo video ya brand wayikoze wisunze iki? So iyo video nayikoze nisunze population mu Burundi ngene imeze ivyuko yanandi kumwe na aba sister banje babiri. Ego. Jean-Gira ka resume 14. So urumva twatangiye tuvuga ati yo hama sister chavuga ati ndumurundi nkaba mba mu Kinama twe mu Kinama iwacu vraiment ntitwo babesha dukunda kwirira umuceri n'ibiharage ibintu nk'ivyo ibintu vy'uburofanye n'ivyo byavuye ibintu byo mu Burundi. We rero uvuze yuko kuri Facebook warakoze biranka munyuma uvuga uti reka nje kuri TikTok nawe. Iyo uri kurakora wambwiye ko kiri umunyeshuri uyiga he? So ni Gates Kamenge. Yego. Uposta kangahe mu ndwi? So kuvyukuri ndakubeshe ivyo guposta sinzi umunsi wavyo ni ibintu binjamo tu nkoze nkashira ibikorwa muri galeri ndosakanya nkaca posta. Okay. Basi mu gukora video yawe bigufata umwanya na gute? So mu gukora video yanje kuko je video nkina kenshi usanga zimara 1 minute cyangwa 30 seconds. So ndose nka tuvuga ati ngiye muri shoot rimwe mva mfashe nk'udu content dushika 10 nkaca nshika ngiye muri shoot nshobora gufata nk'udu content 10 cyangwa 20 nkaca nshira muri galeri. Ucu shootinga kwa kangahe none? Samedi. Okay. Donc bikora muri weekend gusa. Birakorohera gukorana none n'amashuri mu gihe uri kuriga bigenda gute? Ubikorana gute? Niba wiga muri ETS Kamenge uri muri terminal. Okay, niba uri muri terminal n'abantu baba bafite matière nini haba harimo kwitegura ama exeta n'ibiki nibatse ko ariyo shuri isaba umwanya munini. Ubikorana gute n'ishuri kugira ngo ushobore kuronka amanota meza mu ishuri wongere ukore n'ivyo vya TikTok? Ubu mu TikToker uzuratanga ama video ku ba followers bawe ntibagwabi. Okay, so kuvyukuri ngaho hari akantu kameze nk'agapinzi kudira sinobesha. So aho TikTok yanje igeze vraiment aha nigere basi ndiko ndabishima kuko ikwituma je mbaho nkuko ndavyifuza. Ya kandi muri uno mwanya mfise abantu batari bakiya bamfata ku mugongo bakamfasha tujya na turiya. Rero kenshi noga management. So oya si management gusa ni abantu gusa bakunda ibikorwa nkavuga ati peti ndakwemereye ikintu runaka ivyuko ya. Uko rero kuvyukuri kubijanye n'ishure na TikTok harimo akantu kaga problem kudiri kenshi hari igihe n'umwanya w'ishure ndawubura bivanye n'ukuntu muri TikTok nkeneye guha abantu
ibikorwa ucuye bishuri no je prefer kuba bishuri ukacuba neko ishure nawe wiga urumva nawe uheza riguma hajya nyene ishure wowe uvuga uti pfunga mama nashaka guhagarika ishuri mugabo nkamanza nkubaka oya sinoyihagarika noguma pambana kuko hagiye udubuye usubiye mu mwaka urumva kudubura ntibiba birimwo kandi uciye ubwenge ukudira ucumenya rimwo direct gusa urumva nuhoheba ibintu vy'amahera ngo iki niki ishure je ku bwanje vraiment simbona yuko noheba nk'ikintu kiko kiranyinjiriza amahera ngo ngiye kwishuri. Okay. No kuvuga yuko wararonsa akazi utaranaheza n'ishuri. Ego. Kandi uri kuri yubakira akazi kiwawe. Rero nshaka kumbwira none wunguka gute? TikTok abantu tutazi ngene ikora tout d'abord. Abantu shaka kuba umuntu yumva ngo TikTok atatahura n'ivyo ari ivyo. Mu majambo make nka wowe ukorera niba ukorera kuri TikTok nuko uzi n'ingene bayikoresha. Uyikoresha gute? Hanyuma uyivyaza umusaruro gute? Wewe wunguka amahera gute? Okay, so ubwa mbere nkikora muri TikTok urumva nararyoherwa mbonye ama views n'ama like ibiki ya ibintu nk'ivyo gusa urumva ukacusanga ndiko ndakonsoma ama megame nkabura recuperation yayo ma meganje nkosoma kugira poste kiya gikorwa. So uko naguma nkora nagendo nka bamwe bagira iki babwiye ati peti bivanye n'ukuntu ukora ibikorwa vya turabikunda, so ukazohura n'akantu gato nyene kakugora basi kugira uduhe igikorwa uzotubwire tuzogufasha. Ya urumva ukuntu naguma ndonka abantu n'ukuntu naguma ndonka abantu bazi ibintu vyinshi vya TikTok mu nyuma baca bambwira ko TikTok ihemba ntavyo narinzi. So maze kumenya ko TikTok ihemba baca bambwira ati ariko kugira iguhemba ari amakritere runaka yisunga ayo makritere yakwijije muri ico gihe ucuhembwa. So urumva ndabiravye fresh ico gihe ntari nkikiri mu ma 9000 y'abantu bankurikirana 9000 abone bacambwiye ati kugira TikTok iguhembe isaba dika y'abantu bagukurikirana hama bakaca bagusaba na 100k de views total de views urumva y'ukwezi. Urumva video imaze ukwezi muri TikTok ama views baca bagira iki baca bayahanagura. So apa nimwe donc ni kuma video suppose video no kuvuga ko video imaze ukwezi kose kuri TikTok baca bayafuta yo. Ya ama views baca yafuta urumva baca batangura guhora bushasha. Muri ico gihe urumva maze kuvyumva umutwe warashushe sana camvuga ati reka rero ndabijemwo eba ndabifatire nyene umusaruro ivyuko. Ca ndakora à peu près 2 semaines wanashima naciye nkwiziga dika y'abantu basaba muri TikTok maze kuyikwiza ncandondera umuntu umwe informaticien yabimbwiye abigiyemo kugira agiremo TikTok yanje monotize acasanga bisaba ibintu birefu sana acavuga ati TikTok burya iri access n'ibihugu bitanu Burundi ntiburimwo kandi TikTok yabayugurije ngahanye mu Burundi kugira iguhembe utegereza kugira iki utegereza kuja muri ivyo bihugu TikTok isaba ushobora utegezwa ku create account uri muri ivyo bihugu canke umuntu ari hari akayigo create. Okay hama uravyumva ca ndambwiye ati ivyo genda gute acambwiye ati ata muntu umwizigi gufise kweri uvuze ngo uramuhaye konte ngo arayitwaye ngo kubera ngo tuzinanye canke ivyo kutamwizeye neza na neza hagi umuhaye amahera camvuga ati rero kuba bimeze uko nta bundi buhinga umuntu yokora kugira basi TikTok nyene ayibonemwe ama avantage menshi. Acambwiye ati muri uno mwanya kuba utararonka umuntu umwizigirwa ubona yuko yo bigufasha raba ukreye konte shasha ya TikTok iri monotize hamubandanye uyikorerako ni uyikorerako kuko abarundi benshi muri uno mwanya nkabagiye abajina bande uravyumva nabo nyene nuko vyagenze but right now urya jina afisa amakonta abiri iri monotize n'itari monotize urumva muri ego uravyumva nanje samvuga ati nta bundi buhinga canda create indi shasha donc wachi create kuri nko mu kindi gihugu oya urumva hari ukuntu babigira nyene abahinga sinzi ukuntu babigenjeje rero urashobora guhembwa amahera so iyo konte rero shasha iri monotize iri kiravamo men irakwiza ayo makritere ariko mu nyuma naciye menya ibintu vy'ama live maze kumenya ibintu vy'ama live ndabigiyeko niyo naciye menya yuko TikTok ifise akamaro kanini ya sana para pour ama video wisunze ibintu vy'ama live urashobora kuba kubera TikTok zikabaza baragira. So muri live hari ukuntu uko participa muri live ya oya sigu participa urumva muri live kenshi duhuraho n'abantu b'abarundi bari mu bindi bihugu kandi kenshi benshi muri bo abari deba uravyumva rero nibo bagiye batwereka ukuntu muri live dushobora kugira iki dushobora kuvyungukiramo so n'aba TikTokers baba TikTokers canke bari ngaha mu Burundi batarabimenya vraiment ko barahomba twe kenshi urumva saa sita z'ijoro guys twe twirirwa muri TikTok live harige no kwishure nkarota nkaja muri live uravyumva kuko bivanye n'ukuntu live ibayeho hari ama gift live hari ukuntu bagura ama gift abantu bari hanze za Kenya hehe canke za Quebec hehe urumva hari ukuntu bashobora kugura gift ivarwa nka $10 canke $5 akaca yiguhera muri live
urumva iyo gift umaze kuyironka direct ukija muri konti ucuca ikija muri konti yawe nyene balance ya ego none ngoba kuguriye nk'isaha ikija muri konti gute urumva oya izo gift urumva canke n'ama gift n'ama gift ya TikTok barayagura urumva bayagura amahera umaze kuronka ama gift angahe so ama gift maze kurotira rimwe $100 urumva uruti hari ukuntu ucudugira indi etape ugitangura hari ukuntu bakubwira ati udakwijije $100 ntibishobora gukunda yo kurotira umaze gukwiziga $100 umaze kurotira baca bakuduza level akaca bakubwira ati uzorotira ari gukwijije $100 bon nibaza yuko uzoronka undi munsi peut-être ushobora gusigura ibintu vya TikTok kugira ngo ubipartage n'abandi bantu kuko baba bashobora kubikoresha mugabo batabivyaza umusaruro nko kwiwawe mugabo tugarutse ku ma video yiwawe ukora ama video yerekeranye n'iki uri mu comedian ukina ama comedy ajanye n'ibiki hanyuma basi widandaza ntozenye aba audience yawe ni so audience yanje shaka kuvuga yuko audience yanje kenshi iri nko mu bajene kuko ndabiravye kenshi ibintu nkora bankeneye bikora abajene uravyumva so je video zanje kenshi ndazisunga bivanye n'ukuntu shaka kubona nk'ikintu nkaca mvuga ati iki kintu reka ndakimodify cengira contraire y'ukuntu kimeze ukuntu abantu bakimenyere ngira ukuntu rero abantu batakimenyere kugira habe akantu so muri beauty yiki yo gutwenza canke kugira ngo abantu bashobore kuraba ukundi kuntu bokora ivyo bintu yo gutwenza urumva je ndabikora kugira batwenge urumva nta nukuntu ushobora kuvuga ngo ndabikora kugira ngo bibigishe canke ibiki no urumva ni ibinyo vy'ibivaruvaru nyene kugira abantu bitwengere babe barabayeho ivyuko hama ukayikora umwanya ungana gute ndimo utegura urayandika komedi yawe canke ubikoreraho ni nshaka kumenya urafata umwanya ukandika bavuga ati je ngomba nkora iyi video canke ubikorera so kuvyukuri je hamwe harige n'abantu bambona bakavuga yuko kiya kidogo casaze je nshobora kuba ndiko ndagenda nkaguma nidoga bivanye n'ibintu nagenda we nivyuko urumva ukuntu nguma nidoga nuko nguma create ibintu vy'ama content ugasanga nafasha agatelefone ngiye kuri enregistrer audio ngaca mvugira nk'i content ngaho ku buryo ndayibagiye nkaca nja ku telefone nkayumva nkaca ndayikira ivyuko yangenda nidoga mwibara ivyo mubonye vyose vyuko nose waje ngaho mbwiye kuvuye ku ishuri ego wamaze umwanya utari mutoya widoza umwanya munini tugirire rero comedy baba tugirire intoze ugire ijanye n'ivyo wabayemo uno munsi kugira ngo n'umuntu atari yigera abona video yawe yumve ko ivyo tuko turavuga réellement ariwe tuko turavugana kuko mbwiye ko atavyotegura urumva ushaka hanyene dukreye nkaga content je urumva wowe kreye ushaka peut-être kuva mu Kamenge kuja mu Kinama kuza muri BI kugira ane antwo waci ahantu henshi kandi wabonye ibindi bintu bitandukanye sivyo waruka nko muri ville ryaye niba uba mu Kinama urashobora kumara mwese utaje muri ville yarabonye ibintu vyinshi reka dukreye ngahanye so bonjour la famille is Mr. KFF Classic nkuko mubizi so ni cha kidogo nyene cibaraguza hama la famille je vraiment hari ibintu vyambabaje ndikomva muhira nafasha kabisa nimekuwa nimejipaka ka parfait ka bei gusa mu ibisi umuntu nahuye nawe sijui ni bitugane aga parfait kanje yakumvise acaguma nyiko zako ivyuko araga profita kose karahera umushikiri umujournaliste aga parfait kose kaheze ni ata kandi warumvise programme yuko ako urumva nari nkina aga parfait kumva ariko ndavyibaza yuko ntakuri kurumva bivanye urumva uyo muntu vraiment yaguma nyegeza kivyuko ebana karamuherera ko kose none gaga office ushaka kugera he bon avant ko tugera kuri ico ca vision yiwawe ninde donc uri kuraraba intambwe mugeze ko ngaha mu Burundi bon du moins TikTok nene ufise la fois passé muri Etats-Unis bari bayugaye imbere bayugaye iminsi ngana gute muri muri TikTok yo muri Etats-Unis bayugaye le 19 ubu turi le 23 le 20 moi c'est Trump araye bon akira investit okay nacho netwe ndakubaza nk'ubu wewe bugaye TikTok on suppose ko bavuze nka kukenyera bakafata iyo decision yo kugara TikTok wocu bigenza gute woba byogenda gute icambere tuvuga ati nk'umuntu yiyadukije nka mu Burundi kaca afata decision ngo ngira nugare TikTok urumva umuntu twadufanye twese urumva no murondera tugashwana urumva namba yo barinde namba urumva ufa wamwinyasha ni nko kwiharura kuyo muntu nkavuga ati je umuntu kweri ngira ngende vraiment ebana
ndamwiyahurire ko ivyuko okay hanyuma ikindi kigira uri kuraraba intambwe peut-être guhera muri watangiye kuyikoresha muri genre watangiye gukoresha TikTok cyane ryari TikTok natangiye kuyikoresha neza na neza 2023 et 2024 mu kwindwi muri vacances umaze amezi nka munani nk'amezi kandi muri amezi munani niho umaze kuronka aba followers bashika ku 16,000 na ego urashobora kubwira abandi bantu bataramenya ingene ukora ubuhingo ukoresha kugira ngo uzobaronke so nayo nshaka kukubaza donc uri kuraraba intambwe byo babigezeko wowe ubona intambwe imeze gute nibihe bibagora nibihe biborohera hanyuma ni nande mu tiktokers cyangwa mu tiktoker wo mu Burundi wemera gusumba abandi okay so ikintu kimwe novuga kubijanye na TikTok ngaha mu Burundi so aha mu Burundi TikTok ahigeze vraiment biriko biravamo ariko si vya sana kuko ngirageje kuraba nk'ibihugu bibanyi za Congo za Tanzania hehe Uganda za Kenya n'abantu nk'aba TikTokere babo usanga ari abantu basi bafise ibintu birenze sana bivanye n'ukuntu TikTok ibaha bivanye n'ukuntu arabaseriye muri ivyo bintu bakora uravyo aha mu Burundi rero hari ukuntu nk'aba TikTokers kenshi hari aba TikTokers bashobora gukora nk'aga content uravyumva kakaronka hit y'ugesera nyene ebana kaga trendinga sana ariko kwiyumvira basi gukora kandi kugira basi abantu basi tugume tuvuga ati vrema mujya mu demo ariko aravamo ni fresh uravyumva aca atakara uravyumva dukoreye no musaga content kameze fresh urumva haragiye ntituzoshobora no kumubona numva basi problem y'abarundi turacari muri blague kandi abarundi hari ukuntu tutabona imbere ingene haba hasi urumva ushobora gukora nk'ikintu no musi vyanse ukacuvuga ati ndabihevye vyose uravyumva gusa suko ndabiravye nk'abatanzania canke nk'abakongomani je ndi umuntu nkurikirana sana TikTok hari abapeti b'abakongomani bitwa Oxy hamwe na JJ urumva abapeti bagitangura gukora je narabakurikirana video yawe ya mbere yariye namba ari 22 views ama views familiale uravyumva ni za views nyene ziraba petit frère famille uravyumva rero ariko muri uno mwanya na bapeti baryama 1 million 500k bivanye n'ukuntu bagumye bakora ntibigeze bacika intege amajambo y'abantu urumva ntiyabaciye intege bagumye bakora ivyuko rero nanje samvuga ati reka ngerageze ndabijemo nje muri yo speed yabo ndabe ko nanje vyokunda vraiment nasanze bikunda nasanze bikunda urumva nk'igitangura hari abantu twahura bakambwira ati pe turi kirofa ivyuko hari n'utudemu twankikuye ko twambwiye ati vraiment je ndagiye sishobora gukundana n'umuntu na samvuga ati ntangorane genda je ndi mu kazi uravyumva ariko muri uno mwanya nitutundondera bivanye n'ukuntu je navuze ati je ngira nikure mu bwenge nkore mvuga ati je ndi mu kazi ndiko ndakora nta majambo yaba canka yabi ivyuko gusa nzokwirinda nkora ibintu bigize iki birimo discipline ya bien hanyuma donc abo wemera cyane ngaha mu Burundi bakora muri ivyo bintu bicara bagakira ama content bakagirana umuntu wa mbere je nemera sana ni Jina sinobabesha ego kandi je nageze mu rwego rwa kure hariho n'abamishu hariho mishu na Jina vraiment niwe nemera sana ego okay hanyuma umuntu yoshobora kuba ariko araraba ikiganiro ashobora kuvuga ati donc akasaba ama konti yawe canke akavuga ati nshaka gufasha uyu muntu kugira ngo ashobore kugera kure tutapfa kugira ngo ashobore kugufasha nuko ababti ati uyu muntu aze ashaka gushika ati vision iki hanyuma kigira kabiri yo gufasha gute rero nshaka mbanza umbwire kwanza vision yawe uvuga uti jewe ndiko ndakoresha TikTok juste pour 2 ans canke 3 ans kuko wambwiye niba tutabivuga mu kiganiro wabimbwiye muri ntuzenye muri wabimbwiye behind urambwira ko wiga electromechanique simbona isano electromechanique ugacuja kugina comedy udokina comedy mu vyuma mu mechanicien mu kibidogenda gute ni ubiroranisha gute ufite vision iyi okay so je namba ndi muri TikTok guys reka ndabwiza ukuri ndi muri TikTok kugira kwanza ni yubake abantu bamenye uravyumva donke confiance y'abantu benshi uravyumva kandi muri uno mwanya aho bigereye ndiko ndabishima ariko sinoguma muri TikTok burya je vision fise sana ni kwibona ndi basi mfise channel YouTube ikora ama filme nyene ebanari experience yo afise experience yo bugesera ngaha mu Burundi iyo niyo vision fise sana kandi vuba vraiment bazobibona nivyo ndimo okay où est le rapport entre none ivyo uri kurakora vya filme n'ivya electromechanique uko wiga electromechanique nayo ko baje ego zobihuza ngwiki so eregaje ubwo rusexo rwa electromechanique guys
je kuvyukuri go rusection narugiyemo bivanye n'abana twahuriye muri interne umunsi wa mbere nza muri interne n'abantu bose naguma numva ngo je nkeneye kwiga murumva rero akajambo cyamvuga ati muri primaire yari iri mutuntu dutesa nyene tudu histoire cyane baze ko ari ibintu vy'ama histoire ngiyemo umunsi wa mbere ngiye hajya wa kabiri wa gatatu nza mbona abantu muri atelier muri garage cyamvuga ati ndabira ya section aje kwiga urumva cyane isanga nagwiza uko nyene basi je section niga kuvuga ngo ibintu niga nkunkeneye kuvya million wapi ndayiga ivyuko ya ego ntavyo shano no muri university n'ivyashiko kiga muri university vema koma shetani nta electromechanique zo kwiga ni ite canke zananiza ibintu vy'ama informatique. Okay. Naco urumva iyo ni shwa yawe ntaho ushobora kuguhinduza mugabo rero urumva wari uri kuravuga ko vision yawe niyo kubaka genre kubaka studio ishobora kubikora amafilme ikomeye ngaho Burundi hanyuma umuntu ashobora kugukenera kugufasha pour mama agufasha yo gufasha ugogwa niki ama yo gufasha mu buhe buryo. Okay, so ikintu ngogwa kwanza cyambere ni nani ivyuma bikora tuvuga ati nk'amafilme canke ibiki kuko hajya umaze kuronka ivyuma imashini kamera ibiki avyumva aho deje urashobora kubaka urashobora gukora film kuko je ndabiravye nk'abakinyi kurondera abakinyi bivanye n'ahantu nagiye nkurira sishobora kubura abakinyi dushobora gukrea film ishobora gutegura story hama bagakina avyumva iyo ndose ivyuma nkaronka n'abantu basponsoriza kubivanye tuvuga ati nk'amahera nka restauration turi muri tournage ibiki utunoti tw'amamega gupost ivyo bikorwa vraiment ndashobora gukora donc nico wumva umuntu ashobora kukufasha Guy urakoze ego merci na twari cyo ntakubajije ushobora kubwira abantu bariko baratwumviriza hamaze turangiza ubasezere nka kiyepoye papa nka gaye kubera ngaho uripoze cyane nyene hamaze turangiza sana tutambaje ko ivyo byose babimbaje ibyo nari nshaka ivyo warushaka byose nabikwaje ntacyo bizongerako oya vraiment kweri urumva ico nari cyo wombaza ni nk'ibiga vya uri single canke ivyuka ariko ivyo ntaco bitwaye reka tuzi single none uri single oya sindi single urabize umujeri oya ntawe mfi ndamufise we uramufise ego ndamufise ke nko bunya ko gasandorari mwace mugabo rubonye bamaze bisi bavuga ibintu by'abatipe ubu unye wora cyane uri muri nturakura cyane ku buryo ugira mugabo bavuga ngo bahungu bo ntimutanga amafaranga nako ubu hari ubukene abakobwa bakabishakira amafaranga wora yaba ubuzokora kuri TikTok uco takora maje umukobwa wanje umukobwa dukunda nawe habakeneye kubona gusa ndi hit ivyuko ivyamahera kandi kirafise amahera we urumva nico kintamwe je sinogitaho ingana gute none ko byo ngira byamara niki je shano kushita yuko ari gishugama mikwe kirakuze kudi gishobora kwa kinduta nk'imyaka 4 kirakuze imyaka 4 nabagikundi iki none navyisanzemo tu bivanye n'amahera cyama amahera cyama donc taraguhaye amahera hamujana ko urabyemeye asa nagiriyemwe bivanye n'amahera cyantamo none we nawe umuhige we nawe umuhige sho umwashonya baki washonyere isanzwe ne si vya grave Jean unamukinira ego akaryoherwa hanyuma agacabona ko akundana n'umuntu anazwe afite na hite afite abantu 10,000 bingaye nko mugendanye muri ville baca bagenda barakuramuza agacaryoherwa biramuryohera sana turi kumwe akazamva umuntu haja akavuga eke bobo sava ivyuko biramuryohera sana pasi kendo mubwiye ikintu none shiro wawe pasi salama fresh courage sana afite experience bidasanzwe ukuntu yaguma afataga kamera agira ukuvuma vyangiyohe uyu wa behind cafe okay uyonye nakwishure none okay nakukira rero nawe ugira icyo ubwira sheri wawe nawe sheri yambu ndakuramukije ndi muri BI urasarisha n'abaruguru nk'ibyo navyo boramukanya abaruguru wapi barya ntabirenze nanjye takubwiye ko n'abaruguru batoramukanya kubyonye sheri bizu ndi muri BI sawa rero rangiza nkakepo turangiza ikiganiro guys ni Kebebo Classic nkuko mubizi ubu ho namaze kuboneka mu ma platform yose Facebook Instagram YouTube hamwe na TikTok nkuko musanzwe mubizi ndabasavye mubandanye musupportinganye n'ivyuko igipeti cyanyu kigere kure ivyuko ndabasavye hama nimwe bagire gukanda subscribe muri BI ni TV idasanzwe kirakora sana
iko juu sana, iri high vya sana. Bye. Urakoze cyane shaka. Bon nibaza yuko ikintu ivyo yarari karababwira jewe nararavye comedy ziwe. Franchement biratwengeje kandi arabishoboye cyane gose vraiment. Cyane iyo urushe ubushaka genre ushaka divertissement canke iki uravye ama video urumva uruhutse mu mutwe vraiment na nkubu wiri urushe canke uri kuragenda n'amaguru wabuze bus canke ugirana ukaba wifite utuye kutero tushiramo ugenda twenga ko ari ndishikiyura rero ukaba yababwiye ko ari vyakoreramo kandi yishakira kwiyubakira n'izina ashaka n'ibiki n'ibiki mu muteza imbere mu supporting mu mukorere ayo mu following kuri TikTok nibaza ko ari vyo yavuze ko akoreramo cyane muga n'izindi ntimwibagire hama bashe kugera ku vyo yifuza rero ibisigaye nawe bonne chance nizere yuko tuzogera mu mwaka uza nk'iki gihe genre twihe target twihe muri December uzobugeze nko kuri 100,000 100,000 ni muri vacances za ndayifise 100,000 zo za ndayifise ndavyize wakoze rero kuza tuzosubira okay merci twitege no muri film ngira vuba ego asa no muri film mutwitege sawa okay bon ibisigaye namwe mwese muriko muratwumviriza nkuko Gaël yabivuze kieboye mubandanye mudukurikirana akaba ari ryambere uravye televiziyo yacu iyi TV ugire subscribe haba kuri Facebook haba kuri IG haba kuri ndeni turafise magazine turafise ama video turafise ama ivyo dukora bitandukanye hama n'ikirenze ibindi naho ama déplacement gore dukorera muri ville ni hafi nibaza yuko mudashobora kugorwa n'ingene muhashika ni muri centre ville rero mubandanye mugira umugoroba mwiza abariko baraturaba ku mugoroba canke mugire igitondo ciza canke mugire umunsi mwiza uwo ari we wese hama mu namba barire ko no munsi nakoze namba ya marori ndagwaye ijisho ndari gukunda yuko nkora sinabaye umusani nanje ngo no munsi nagaye ari umusani ni yakoranya marori mugabo jewe nakoranya marori rero je m'excuse sukutabubaha mugabo ndabakunda cyane mukaba Imana bane namwe abe mu vyanyu no mu banyu ego amen amen